muriko murakina filime naho muhora mwipfuza kubibamwe biri serieux nyene mu buzima busanzwe birya bintu muhora mukina sinovuga ko tuvyifuza ahubwo twe tubibamwo tubibamwo cyane nitwovyifuza twifuza turi abana b'Imana tubibamwo ibintu wabonye yariya mu Rwanda ngaha tudashoboye gukora kandi ivyo duteje imbere ni nk'ibi oye erega ubu turiko turakora neza abarundi dusigaye tuzi kwipupuriya dusigaye tuzi kugira iki dusigaye tuzi kwidandaza mbere warashobora ko amedekera niyifotoza mu guhasigaye aja muri studio akifotoza no kuba uri umusitari nta mafoto ufise nyene meza yiki biratuma nyene n'ibikorwa byawe bitagira imbere mugo ubushamede mu gukunda ifoto ibra mufotoresha nka zitatu gara kandi Fanny Lavine twarabonye aga publicité nyene bon upostaye uvuga ngo umuntu azi gukora invitation neza atazimba anyarutsa adondere arushire byaraducanze eske wobwira ugiye mariage wavuze kandi ngo urabatumiye ntibazosibe dusiguriye bijya bintu byari bi ati umukunzi wawe mubanye neza ndetse kubona abasanzwe cyangwa yaguhaye urayarya jewe kuri urafanga uvugishije ukuri n'ukuntu nzi ubona bino bintu nabiko Imana irishura suka kandi ntigaruka imbere bakunzi ba Ecobass TV ndabaramukije nko mubibona kuri micro muri kumwe na Kerike Kenny yubawe behind camera ni Ibra Burundi afata abasalamu neza murabizi ya uno musi rero dufite abatumire badasanzwe ni vyamamare muri filme umwe yamenyekanye cyane kuri filme Urugendo ivyambaye ko mupfakazi aho tugira turabona agaragara no mu zindi filme kuri bagenzi be Mario Serindazi murayizi niba mukurikira filme ica kuri Ihuriro TV undi nawe numwe mu banditsi bandika neza tuvuze ko ari umwanditsi wa mbere ngaha ndazi nitwa twihenze nawe yaramenyekanye cyane kuri filme yitwa umushibuka kuri rijisho rimwe abo rero turabafise ngaho no munsi twabatumiye twazanye kuri Ecobass TV batuganirire batubwire ivya filme haba muri kahise muri kubi ndetse no muri kazoza bandanye mudukurikirane mukore subscribe mukore like share mutibagira comment zayo muratwe dusikorera ko cyane ya reka duheri uburyo niko mu Burundi bimeze turakwakiriye koze cyane ameze neza namahoro nuko tugusaye mu idondora ariko baradukurikirana je nitwa Manirakiza Amede okay reka tuje ibubamfu naho batwidondore akaje wandenganije frame kubisanzwe bahera ku mudamu Javre ni mu Burundi nagiye atagura umukobwa imbere nagiye ni buryo natwe turi mu Bafaransa namenyereye ari buryo yandenganije keki yo I'm sorry guys sawa you are sorry okay nanje amazina yanje ni Uwimana Vaccine benshi bazi kuri Fanny Lavine. Okay, merci beaucoup. Mbe Amede woba watanguye gukina filme ryari? Je gukina natanguye muri 2013 2013
ya okay warakinye filme irakundwa cyane filme kuri jisho rimwe yarakunze gose 2017 niho nibukanye niyo filme yasikira cyane ikanakundwa cyane ariko mu nyuma twagiye tubona utazamuka cyane nkuko byari bikwiye nize ntambamye warahuye nazo kugire uce bavuga ko uba warakwanye nyine tabandanije duga kuri ruriya rugezo waruri rero je mvugisheje kuri nagumye nkwama nivyo iyo film ubona uvuze ko wabonye yabayeho 2017 burya je nayikinye 2014 nukuvuga rero sinovuga ko nakwamye ariko nagiye nkora bukebuke urumva ko natanguye 2013 kenshi je nakunda gukora biriya bihe sico kimwe n'ivyo ntuvyitiranye bafaniye bakora mu gihe ciza biriya gihe warakina filme warangiza ukacijana bo muhira kuyibereka akavuga ati bagashibura warangiza ukaca uyishirishamo kandi warayibonye ukacishira nko muri saro kugira basi winjira muri saro hitara nukuvuga twazikina tukazirabira subu kuri YouTube bakoma amachi bose ari bihumbi kuri televiziyo baduhamagara zana turabe biratandukanye okay kere numva ntibaraba cyane filme z'ikirundi ntibazikunda batangwe kuziyumva mwubu bafanira vine vraiment Félicitations. Reka tumaze nawe kwanza ingele bimeze mbefani nawe batamwe gukina filme ryari. Sinatanguye 2018 cyenda mu upcoming. Upcoming gusa wajuje. Filme zose washitse uhaturira nawe mu bandi mbaye babandi ngo hahiye. Filme zose wagiye ukina zarakunzwe nta filme nimwe itarabwe ngo ikundwe cyane mbefani nakaye kabanga wo warakoresheje. Kumbure urumva ko ba Amede barakora bikanka ariko wewe byose washikiye ku muvuduko udasanzwe nakaye kabanga wo warakoresheje kugira filme zawe zose zikundwa nukuri nta kabanga nakamwe nakoresheje n'ubuntu bw'Imana gusa ico kintu Amede avuze nico je mpora ndakiyumvira nabone ndabanze kukimubaza avuga ati nka kiriya gihe gabasha mwakora gute nta ma TV online nkuko yabaho nta ki YouTube ntizabaho n'umwe bigenza gute nyine ugasanga ni ibintu nyene bigoye kugira ariko ubu unyura akora n'akantu gacha Facebook abantu ibihumbi bakaba bakabonye YouTube abantu ibihumbi 10 bakaraba bibonye urumva nyene bica binyaruka nyene kumenyekana muga kiriya gihe na CD yagukwa ngahe buke CD kiriya ya 2000 muga 2000 yari menshi kuba ndibuka ruguru twaba ruguru ari ahantu berekana amasinema nta n'iz'abarundi bashiraho bazana izo hanze urumva kuja kuri 50 ngo uje kuraba filme nyine wabura umuntu nyine asirimutse ariko ubu uyi filme urashobora kwisohora nko mu gatondo mu minota 10 n'uri kararima mu myaba akaba yayibonye urumva ko atari ico kintu televiziyo nare mu mwa no WhatsApp zirahari ba nyine hari abaguma nyine bari update baje nyine kuri YouTube kandi bari mu mirimo bakajana telefone mu kwisi kangahe anini rero Amede uvuga ko uwoba wakwamye bivanye n'ukuntu abantu batari bwabe civile cyane ngo bijukire kuraba cyane ibikorwa byanyu hari ikintu abantu bagomba kumenya nawe ugomba kumenya je sinakwamye kubera je uravye neza nta mwaka numwe kuva iyo 2013 je ntigeze nsohora filme kandi je rero gukosohora filme kwanje yabara amasaha menshi filme je nto inakoze ni filme y'isahime izindi amasahane amasaha 3 amasaha 2 nyinshi zara amasaha 2 filme yitwa ivyambaye ko yafanira vine ni yifisama amasaha make je nari mukozi wiwe ivyambaye ko niyo ifise iminota mike muzo filme zose nagize kuva iyo 2013 2014 narasohoye 2015 ndabeshe sinasohoye hari bihe bitari vyiza muga 2016 naciye nsohora 2017 ndasuye 18 ndasuye 19 na 20 naho rero ni nyinshi ubavyumvise sindiko ndavuga ko wakwamice kuko urazi ko navuze kuri mwanditsi mwiza dufise ngaho gusa ivyo gukwama vyovyo birasobanutse kubera ko ico gihe bifatiye kuko kuntu filme itari iteye imbere cyane donc abantu batari bwijukire filme zo mu Burundi sinigera ngera ku rwego nk'uguru bafanira vine bakora bakacibagerako oya naho zigeze bishuha nkuko bigeze gushuha ubu 2021 gusa ndavyizeye mu filme ndiko ndasohora 2021 hari hakarusho naho oya karahari reka tukwizeze natwebwe nyene kandi Fanila Vine yaragiye no mu Rwanda dusabe utubwire akantu akavugo yovunira abakinyi ba filme bo mu Burundi baba warakuye mu Rwanda shano kuri akagoye
ntako ibihari bivanye ibintu wabonye hariya mu Rwanda ngaha tudashoboye gukora kandi ibyo duteje imbere ni nk'ibi. Oye erega ubu turiko turakora neza abarundi dusigaye tuzi kwipipuriya dusigaye tuzi kugira iki dusigaye tuzi kwidandaza mbere warashobora ko amedekera niyifotoza mu guhasigaye aja muri studio akifotoza no kuba uri umusitari nta mafoto ufise nyene meza yiki biratuma nyene n'ibikorwa byawe bitagira imbere mugo ubushamede mu gukunda ifoto Ibra mufotoresha nka zitatu gara aka ntiyamugire wa wundi nyene hamwe tuzasubira kumumenya ngo bamuhe isebe nyinshi kugeza ngori niba nkuwe kubwira bo nikubuza ubwira ure bwiza none uko nano nesivyo hariho abantu bafotora bakakubita iyo shoot kuburyo muhuye ntumumenya nivyo ushaka none baba oya je bunubongira ukunyene Ibra uze kungirira ndi kumwe n'abakobwa oya ndiko nifotoranya n'abantu b'inzobe vraiment je usanga nkeye niwe gana n'uyu ucukeya gose ndaza kuja hagati Chakuja hagati kugira hirya no hino amuca umwe ngaha uwundi hino canaka gusa je sinyishura bibona uyu gusa uze kumwegera gose nico gituma ndamwitwaza aho ngiye hose aha nitwava hano hari handi hantu tuca tuje okay nibaza ko mu bibandanya after nyene muramenye iyo mubandanya moja okay gato Fanny Lavine nyene tubazi ko mu rugendo wari wateguye kuja mu Rwanda mwari mwateguye kujana na Abel abantu rero bacibaza impamvu mutajanye n'isa woduha umuco ukuntu vyagenda ivyo nindere kubari ndiko ibintu twumvise byari biteguwe uvugiye ibintu byose twumva ntabari ivyo ivyo byo ngiye ko ari byafo ivyo byo gutegura ngo kujana vraiment maze kubivuga kenshi kandi nawe umugabo ntaturambye avugisha ukuri je ndakubarira ariko kureko basi navyo ratubarira navyo ndababwira ariko antuka uri umuntu yiyumvira urumva ko umuntu mutotegurana urugendo wewe bagutumyeko ubundi ntibamutumyeko haba mutegurana urugendo kuma ivyo ntibibaho nivyo n'abantu bihanyene since bipfa batumye ko wewe ubwa kare mwari mwateguye kujana oya ntabyo twigeze dutegura kujana umwana wa Munabere n'isaha umeze neza fresh sana yeah okay mbe Fanny Lavine muri ko murategura mwe na Amede indi filme vuba igiye kudushwaramwo ya Peter and Diane twitegeye gute nakaye kabijya kayirimwo ku bafanzi banyu bakunze ba filme yo mu Burundi tugira Amede Peter na Diane rero bo nibaza ahanza kubwira abatabizi vyacu abazi Fanny Lavine murabizi ko azari mushasha ku filime yari yo yose cyane cyane muzi wanje abaru arenze ivyo mwamubonye ko mbere abamuzi barabizi noneho kuko je yamaze kunkindura filime zibiri je naramwiboneye je ndamuzi hama ikindi naco n'abanzi imyandikire yiwanje nibaza yuko bazoshima cyane rero abatabizi nukuri Peter na Diane cyane cyane mu abantu mwubatse muze mwige okay n'abagomba kubaka n'abagomba kubaka okay merci beaucoup kandi Fanny Lavine twarabonye aga publicité nyene bon upostaye vuga ngo umuntu azi gukora invitation neza atazimba anyarutsa adondere arushire byaraducanze eske wobwira ugiye mariage wavuze kandi ngo urabatumiye ntibazosibe ntibazosibe dusiguriye bijya bintu byari biki yari invitation n'ubutumire okay bwari ubutumire bwo kuzoza kuraba filme ya Peter na Diane waraduhabuye we nabwo abazi kuyikora bankorera nyene kava nyene nziza ndibaza namo mumaze kubona urabona ko ari nziza cyane twashakaye no widukorera hama tukaba twabatumiye nyene kuzoza kuraba ko mu minsi iri imbere tuzoyishira ku mugaragaro kandi n'ubundi ndabasabye ntagire uzosiba vraiment mwaraduhabuye twari twiyadana ni mariage Kweriki ariko tukuyigira Medene Abede nyene ige post wayibonye gute ntiwakangutse ndi Amede nari kuba nkanguka ariko kiriya gihe je nayibona nka Peter nitwa Peter kiriya gihe nukuvuga rero ku ijya mariage nyene nubundi izoba kuri Peter na Diane ni ngombwa rero mwitegure n'ukuri
ntegure izo ari frappe kandi izo bisumba ubundi bukwe mwatashe da none mbe amede nyene iyo muriko murakina filime naho muhora mwipfuza kubibamwe biri seriye nyene mu buzima busanzwe birya bintu muhora mukina sinovuga ko tuvyifuza ahubwo twe tubibamwo cyane nitwovyifuza twifuza turi abana b'Imana tubibamwo kandi neza gusa hari ivyo tuba dukina tutabamwo mugabo byinshi muze dukina tubibamwo hari ivyo tutabamwo mugabo twishira mu kibanza cy'ababibamwo kugira kuko hajya filme ntabwo ari gukina nubwo tuvuga ngo gukina filme si gukina filme n'umurimo w'Imana mw'abantu no kwiga n'inyigisho inyigisho ahubwo zivuye ku ubutumwa bwiza sasa urakoze mama pastor yes pastor ingo ni mama pastor okay mbe Fanny Lavine woshobora kutubwira filme yoba yararanze uyu mwaka wa 2021 filme mwovuga ati iyi vraiment niyo yaranze 2021 Urugendo birazwi yego mbe nyene Peter na Diane tuyirindire ryari Peter na Diane ubu turi mu kwezi kwa 12 uko kwezi ntiguhera itaraboneka ego kubera matariki ya vuba tugiye kuyishira ku mugaragaro nkuko Lavine yabivuze hama umuzi uzoshira ko ku mugaragaro YouTube. Wow. Ariko abatararaba barashobora kuba barahonja coming soon kuri BMT Buja bagenda subscribe bayirabe. Agira kavuga ntaryo umuntu ugira kuvuga publicité nyene babimenye. Ariko hariho n'ikindi kubera hari abatarayiraba. Eco bis anyway Eco Bus. Okay, Eco Bus TV ndaza abanywanyi bayo bashobora kuba batarabona ibikorwa vyatwe na Lavine. Sivyo umupfakazi rikira akora amateka kabisa ivyambaye kirikira akora amateka hariho n'ahandi muzobisanga muga cyane mbaye ndabarangira ngaho umva yavuze kuri BMT Buja sivyo no kuri Lavine Fanny Lavine official aho rero ubaye urajayo no kuvuga twebwe dutanga hari n'utuntu tw'udusurprise dutanga byiza wowe uragenda ukaraba izo filme umupfakazi ivyambaye ko naziryazi inkuru y'inkuba zose mukaba muraraba kugira murabe nimba koko bishoboka ko iyo filme Peter na Diane izo baryohera ntimwirwe muraja kuraba nimwabona bitameze bien savye izo biryoshe reka tuvyizere muri 2021 turabona mwarakinye filme kandi nyinshi okay 2022 tubitege ko ibindi bikorwa bimeze gute mwashobora dusabikaniriza abantu bariko baradukurikirana mukatubwira kabiya kazaba karimo ubwo ubu nibaza ko tubazi ibikorwa bya 2023 ibikorwa bya 2022 turabifite birari biruzuye ibikorwa bya 2023 bizoba biri kwindi ntabwo bamuzika bizashika mukoresha kwize oya twebwe urumva tumeze gahunda y'Imana rega ntiharurira kuri iyi minsi twe duharura imyaka ibihumbi nico gituma reka nshake ntomore 2022 nk'ukwa mbere nyene umupfakazi sezo ya kabiri kuri Fanny Lavine official 2022 nyene mu kwezi kwa kabiri iyindi filme sinoyivuga kuri BMT yatwe na Fanny nyene izo zose ziri muri studio zarahe nako zaravuye no muri studio turazifisa aha turindiriye igihe c'Imana zo kubahereza gusa mwebwe urumva mu kandi yarona kandi kabijya kuri Fanny Lavine official muri 2022 kandi ko turi muri East Africa kandi dukeneye nyene ikivugo canje ni breaking boundaries negeza kubomora ibi home nyene byari anari azoba hariko haracako n'utundi du short movie twicongereza igifaransa igiswahili ibintu nyene deja dukeneye kugenda nyene kure kubera hari abantu bo hanze bakunda filme zacu mugabo bakavuga ati biratugora gusabikanya n'abagenzi bacu bose muze muragira dutoya twizindi ndimi kwa rero urumva abantu mugiye kubikorera mugiye twamaze kubikora tusigaje kubisohora na filme nyene iri mu congereza iri en kugira no mu yamakungu dushikeyo neza ngene wonyigisha igihindi je ndagwaye ko muhinda azora aba filme yanje gasobanuye mu Burundi nayo nta bantu basobanura bahari mu Burundi barahari urumva nkeneye umusobanuzi w'umuhindi wamuhindiwe
none mu yindi ntarumva n'ikirundi none deje naho nawe bari kadukurikirana ntaza kumenya ibintu Cyo tumarengene umuntu azanyigisha igihindi. ndabona hano bacigira ngaha Jewe sinzi nka Mede yabaye mu muji kera. hari aho uzi bigira igihindi hari oya fani ntakeneye no kucigira ino yagiye mu Rwanda muri 2020 mu ntango hari handi ndahagira ibanga fani cyane ndahavuga hari handi hasumba mu Rwanda azogenda ikintu nshaka ikintu ari karavuga nako sico nshaka ikintu ari karavuga rikababwira yuko azoshikayo mu Buhindi mumubona ari karakina filme. Okay, wacishije mu migani urumva wacishije mu migani gusa duciye tubimenye uzoja muri ende naho muri I receive sibyo. aravyakira nka mama to mu ndoto nta hantu umuntu atogera gusura ashaka kuzojayo je vraiment ndivuze naho je ntojayo ndivuze yuko hariho filme y'u Burundi yoshikayo nukuri kumana abahindi baratugize ibijuju je nakuze ndaba filme bayindi agasobanuro disco dance urabona gushikana uyu mbu naho bariko bara nihegezweho y'abahindi iz'abahindi usanga yene byaradutwara umutima cyo gituma natwe dutegereza gushikayo cyangwa Friday urazi kuntu yaduteshe jeje umutwe katukira ibicucu tugomba gukora natwe tubagira ibijuju ega birashoboka abarundi bari bazi ko tuzokina ibintu bakavyicara imbere ya bakabiraba ubu byose birashoboka muri mufatanye mu nda byose birashoboka okay nk'abarundi badakunda kuraba filme zo mu Burundi nkuko muvuga ngo abahindi ngo baratugize ibicurure bakunda kwiradiza nyene zo muri ende zo hanze canke nyene muca bibona amanovi ariyo bateramirako batitaho kuraba filme zo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ngo filme zo mu Burundi baziponda nyene kuranti nta kuntu canke nyene filme mwobabwira bagenda kuraba ibaha inyigisho nyene ikabatuma bemera nyine bakavuga bati respect ubu tugiye gukurikirana indirimbo zacu zo mu Burundi filme zacu zo ngaha mu gihugu c'u Burundi nta nimwe zo ducika filme mwobatumira kuraba yo bariye filme ugeze iko zirasohoka kino gihe zose ni fire kabisa ugiye kuraba ko ubunyi aho biryohewe hari amacheno menshi bako bakina amafilme bijukiye filme cyane amacheno yose y'abarundi hariko filme kandi ziryoshe urumva ega mu minsi heze wasanga nyene hariko hakina nk'umugumwe cyangwa imigwi ibiri kakurambira ukabona bya binyenyeri ukaca biba ariko ubu amacheno agira nka 50 ugasanga hose hariko filme ntushobora kurura filme shasha ku munsi kandi zose ziraryoshe ariko akabijya kari muri BMT na 3 fa byo mbanye akabijya kari wawe akabijya kari wawe nawe niko kuri filme wababwira ni yahe oya jewe ikintu fani aheje kubivuga neza ati filme ziri mu Burundi ni nziza ni kuvuga hari abantu mumbabarire abakinyi b'amasinema mwakunda kuvuga ngo abarundi ntibakunda ivyabo hari makuru batari bwamenye hari inkuru amakuru batari bafise ntibari bazi ko mu Burundi hariho filme ziryoshe reka rero nijubabwire ngo tumbera aha genda ubonye filme y'umurundi ugenda urabe then uzocuzu kofe rimwe umpinyuze nutasanga filme z'abarundi ari nziza cyane akabijya rero kari hajya fani yababwiye okay tugusabe mutange ubutumwa ku bakunzi ba filme zo mu Burundi cyane cyane abafana banyu n'abariko badukurikirana bose abakunzi ba filme okay abakunzi abafana banje barabizi ko ari kwakundi nyene bizu mwa abafana banje ndabakunda ivyo birazwi n'Imana irabizi ko ndabakunda ndababwire yuko tugume duhereze umupfakazi season ya mbere ariko sindabahevye season ya kabiri tangurana no kwa mbere 2020 ndanababwire yuko nongeye kugenda bagene oya nagombe ngo kwa mama Kevin usubira ujabuke jabuke ivyo tuzobwayo ndanababwire yuko nubundi Amede vraiment uranajya wavuze ngo numwanditsi wa mbere mu Burundi nukuri kumana zina chavu yabwiye utari kwivugana ari kubabana Amede umwanditsi kwandika reka gufyina nanjye ndamwikora Amede yongeye kuntera iteka nshira muri filme yiwe yanditse neza vraiment nayikinye neza nanjye urazi yuko hariho filme ukini kumva nyine y'ukuri yo bya vrai ndagutumiriye Peter na Diane sha ego okay merci beaucoup nawe gira ikintu babwiye rero ikintu numvuga Fani na vino turiko turagendana biranjena
misi yose aho nciye niwaboneka iyo nzobe uwo tuganiriye niwe acavuga kubera ni afise vyinshi avuga akamvugira n'ibintu nk'ubu nka vyose yabivuze ariko gusa ikintu je ntumirira abanywanyi bacu abakunzi bacu bamwe muri bo baraba filime za Fanny Ravine ntibamuzi neza hariho n'ikindi ngomba gutumira ahubwo kijya ca mbere ndakiretse ngira numirire abakinyi b'amareresi peka ntibazi ko ibintu biryoha impamvu ibintu biryoha filime iryoshwa n'abakinyi kawaida iryoshwa n'abakinyi rero abariko baraturaba ndabatumiriye kugerageza bakaza barakinisha abantu nka Fanny Ravine. Fanny Ravine akora neza cyane. Ikindi nacyo ngombye gutumirira abantu buriya basha hajya izi televiziyo zitera zikatuvugira ibintu ndagoba manuke hajya hefari hariya kuri Ecobas ugire subscribe Ecobas TV sinzi gutandukanya TV na televiziyo rero urumva mugire subscribe murangije mugende kuri BMT Buja naho mugire subscribe muhejeje kuri Fanny Ravine official mugire subscribe murangije ku zindi televiziyo z'u Burundi zohore zituvugira ibintu no ku yandi mashene y'abakinyamarelesi hanyuma rero mukomeze mudushigikire ndazi turabakunda cyane kandi namwe murabizi ya Amede merci beaucoup reka tugushimire nawe kuri uyu mwanya waduhaye bakoze cyane Fanny nawe félicitations kandi ndumva umwizigirwa ukina neza sinzi gane no uratonye Amede ntozo ave umparuruka nibaza ko daharara uyu nta Fanny Ravine hariho n'ubundi butumwa mwe mutari fise filime yakinye ijya si gospel bro ijya filime wakinyi wanje indi zosoka inyuma ya Peter na Diane si gospel ni Imana n'ukuri abakozi b'Imana muze nimutemera ko natwe turi abakozi b'Imana nzohewe uzobiri mama pasi niyo mpamvu batangiye kwita mama pasi tabyena sinsanzwe ndiwe n'ubundi nce ndagusengera mu mwanya nsengera abakozi ba Ecobas TV turabashimiye cyane ku mwanya wanyu mwaduhaye kandi na CEO wa Ecobas TV turamushimiye ko nayo twiyumviriye ko mukomere mukomeze Imana ibageze kure cyane Ibra ifoto zanje yambo Tegire wamfotoye shaka ndi gufotoye nyinshi reka turabashimiye natwe mwakoze cyane kuri akanya mwadutije bakunzi ba Ecobas TV nawe mwese miko mwadukikirana muri kana turabashimiye cyane mwakoze kuduha akanya kanyu mukadutiza n'amatwi yanyu kuko ntimwora ibyo mutariko murumviriza genda mukore subscribe kwa Fanny Ravine official BMT Buja okay ngahi wacu nitwiyibagira Ecobas TV mukore like share na comment subscribe muratwari rimwe ugira kabiri azobagize desabone atakuyeka turabakunda cyane kuri micro mwari kumwe na Kerike Keniyubahwe behind camera Ibra Burundi ayukana neza abatumiye nari mfise baratumiye biteka cyane Fanny Ravine bye bye aina Amede merci turabakunda cyane